gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza, umuco ngirakamaro. Gutanga ikori niteka ntangere ku kigobe ryo kuba twasubiye kuba na mwebwe indongozi zitandukanye mu ntara nziza ya Cibitoke kugira tuganire ku bijanye n'ibanga ryo gutanga amakori n'amatagisi, na cyane cyane tuganire kandi twongere twibutsanye igikorwa kidasanzwe cyo gushira ingufu hamwe mu ntumbero yo kurwanya urudandazwa rwa magendo mu nzira zose ako karanda gashobora gucamwo. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Nk'uko mwese musanzwe mubizi, urudandazwa rwa magendo n'ubwo mu binywabi bifise ingaruka mbi zitandukanye ku gihugu no kubakibamwo. Murabizi ko ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, abadandaza b'iteka bakorera mu muco bagahomba, amakori n'amatagisi leta yahora ironka nayone akayica mu myanya y'intoke. Ubwo rudandazwa kandi rwo mu binywabi rurahubisha abajejwe gutunganya imigambi ya leta, kuko ibiharuro bama bariko barisunga biba bitandukanye n'ukuri kwibonekeza ku rubuga. Mu bijanye n'amagara y'abantu, ibikoresho byo kwa muganga n'imiti ivura abantu bitegerezwa kwinjizwa mu gihugu bibanje gusuzumwa n'abaganga babinonosoye kugira barabe neza ko atari yije gusubiza inyuma amagara y'abayikoresha mu kuraba ibiyigize, ubumara isiga mu muntu, ubushobozi ifise bwo kuvura n'ibindi. Akenshi iciye mu binywabi iba iri muri ya yindi itemerewe gukoreshwa mu Burundi, ikanatangwa n'abatari abaganga babinonosoye, mbere ni nayo kenshi yama yahekuye igihugu cacu c'u Burundi. Ku buzima bw'ibitungwa n'ibiterwa byacu tutibagiye gukingira isi ndimwa niko kuko. Mu bijanye n'umutekano, abakora ako karanda nibo bama binjiza mu gihugu cacu ibidandazwa bitemewe nk'ibiyayuramutwe, ibigwanisho n'ibindi byose bitera umutekano muke, mbere bikora rimwe na rimwe bihekura abavyeyi n'igihugu. Mu bijanye n'ubuzima muri rusangi, dutegerezwa twese kwama twarikanuye mu gukurikirana umwe wese mu vyajejwe ko abene gihugu bafungura, bambara, bisiga, bakoresha ibintu byasuzumwe neza mu ntumbero yo kubakingira n'ibindi tutiriwe turagaruka ko ngaha anya. Leta nk'umuvyeyi wa twese iraje inshinga nuko urudandazwa gukorwa mu buryo bw'ihiganwa rikurikije amategeko, atawugomvye kurya imitsi abandi canke ngo yunguke ivyo atabiri yakuya. Yarategekanije agashira ukabute kangana n'ibice 10% vy'amakori agomba nyuruzwe, agahabwa abashoboye kurega ako karanda, kagatangirwa mu kigo OBR mwibanga ntangere. Abenshi baramaze kukaronka bariteza imbere. Mu ntumbero yo korohereza abariko bararangura ico gikorwa ciza cyo kurega magendu aho bayibonye hose, inimero y'ubutabazi tarihwa igizwe n'ibiharuro 3 5 ubusa ubusa yaragiyeho, eka n'inimero yindi itariha uciye ku muhora wa Econet leo 71 450 450 irahari, hamwe n'indi nimero 77 510 975 mu ntumbero kwakira inkuru zose, maze abahinga bakerebutse kandi banyaruka bwampi bazikorera ko mu maguru masha. Muzikoreshe rero. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza, umuco ngirakamaro.